Mwiriwe mwaramutse bivanye no mu kibanza murimo, nkaba nitwa Mandy Wise. Iki ni ikiganiro gishasha tugiye gutangura kuza turumviriza muri BITV. Ikiganiro kikaba cyitwa nawe urashoboye. Mu buzima bwa misi yose abantu benshi usanga bakunda kwigana bagenzi babo ntibashobore kumenya ibyo bashoboye muri bo. Rero iki kiganiro kizogufasha cyane ushobore kwitora cyangwa ugira intege byo gushobora kumenya cyangwa no gusohora ibiri muri wewe utarinze kuraba kanaka cyangwa kanaka. Hari uburero bwinshi bw'abantu twabonye mu isi bashoboye gukora ibyo bashoboye, banga kuguma bumva gusa iby'abandi, baraca bavuga bati reka twebwe tukore ibyo dushoboye gukora. Uburorero ni bwinshi, turashobora kubona nka Francine Niyonsaba yarabonye ko ashoboye kwiruka, we ataja mu byo kwiruka. Hariho abandi batandukanye, turashobora kuraba Saidon Bazonkiza, Yusufu Nyange yakina umupira, n'abandi Dramati aririmba, Zuckerberg ya wemvanse Facebook, Angelina Jolie yakina amafilme, Sudi Event agira ibintu by'amadekor, n'abandi benshi. Umuntu wese afise ingabire yiwe yagiye koresha. Abantu benshi umwe wese yarashoboye kumenya ikintu ashoboye acara gikorerako. Rero ndabinginze iki kiganiro kigiye kuba gutangura mu kwezi kwa gatandatu, muze mugikurikirane, ndazi neza ko kizobakura ku ntambwe kigushire ku yindi ntambwe. Murakoze, muzogikurikirana kuri BITV imisi yose kwa gatandatu uhereye mu kwezi kwa gatandatu kuje. Murakoze, turabahaye ikaze mwese. Abantu mutarashobora gusubscribinga turabahaye mu sharing kandi mugire subscribe kuri channel yacu. Murakoze cyane. Mandy Wise.